Ndi mu kiganiro. Ari mu kiganiro citwa open mic. Ndi mu kiganiro kuri akeza neta open mic. Kirungo ni bon. Abagiye barakurekarama abantu uzenya abakunzi bawe. Bavuga ati yoza muri anniversaire y'icamamare Marcus. Ndababwira ati naye nzokora ibishoboka vyose mpaka Kirungo ndamuzanye. Mumeje makuru. Kirungo umeze neza? Amazina yawe usanzwe witwa Kirungo n'andi mazina gute? Amazina yose muri rusange. Nitwa Mukezamana Aniera. Ijya Facebook canke ijya page ya Facebook bakwandika ko ni wewe canke na Facebook ukoresha? Ndayikoresha. Hanyuma ivyagushikiye mu kibano ijya ziya commentaire wazuyumvise gute canke? Narihanganye. Usanzwe uri inkumi canke usanzwe wubatse? Arasinubatse. Okay, Bujumbura tukwitege ryari? Kuri anniversaire ya camamare ni uzoburi vyagenze gute? Mwumvikanye gute kugira ushobore kuzoburi muri anniversaire yiwe? Yarantumiye muri anniversaire yiwe namwemerera ari hanze. Kugira mubonene na camamare vyagenze gute muri rusange? Aravuganye yarashakishije nimero yanjye. Abantu bakwitege ko ku munsi wa gatandatu uzoburi Bujumbura muri anniversaire ya camamare? Yego nta kibazo niyo nzobana. Yego. Kirungo arubatse? Urafise umukunzi? Urafise umukunzi mukundana ubu? Mumaranye imyaka ingahe? Atarakabanga? Mumaranye imyaka ingahe atarakabanga? Amezi ane. Ubuto bwawe bwari bumeze gute? Wari umuntu nyene akunda kurondegwa cyane canke byari bimeze gute? Yes, bakunzi ba open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umuntu bita icamamare. Ndakora mukije. Mahora. Marcus iriza gute icamamare? Marcus niryo abavyeyi banyise. Nta bita ari Marcus muri Bible. Ya Marcus kungene ryaje. Nitwa KARIYO Marc amazina abavyeyi bampaye. Hama ngiye ku ishuri mwarimu aca asigura Marc. Avuga ati Marc urashobora kumuhamagara Marcus, urashobora kumuhamagara Mariko. Ubuto bwawe bwari bumeze gute? Ubuto bwanje ari umuguruguru sana, arakubagana mwarimu akankunda sana. Anniversaire yawe ipanze gute? Imeze neza kabisa. Hazoba hari iki abatumire badasanzwe? Hazoba abatumire badasanzwe. Ijya cotisation imaze kuzunguka ahantu henshi baravuga ati uyu mugabo ni bagomba gire mariage cyane anniversaire gusa. Ntabwo ari mariage ni anniversaire. Anniversaire gusa ko. Uri mu bamwe bavugana na Kirungo. Koko ni byukuri. Kirungo ni hazoba ari kuri anniversaire yanjye. Hazoba hari. Kwinjira ni ku buntu. Kwinjira ni ku buntu. Ni ku buntu. Byagenze gute kugira ngo ushobore kwiyumvira ko Kirungo ashobora kuza kuri anniversaire yawe? Mbo icyatumye ko Kirungo ashobora kuza kuri anniversaire yanje nuko bagiye baramudekarara kenshi bavuga ati Kirungo turamukeneye muri anniversaire kabisa. Urashaka kumutelefona? Nta kibazo ashobora kumutelefona. Ushaka gusubiramo? Bindira kiraronde. Okay. Oui, ni sawa. Ama ubutumire ufise nubwo kuri anniversaire yanje urabizi. Ndi mu kiganiro. Ari mu kiganiro citwa open mic. Ndi mu kiganiro kuri akeza neta open mic. Kirungo ni bon. Abagiye barakurekarama abantu uzenya abakunzi bawe. Bavuga ati yoza muri anniversaire y'icamamare Marcus. Ndababwira ati naye nzokora ibishoboka vyose mpaka Kirungo ndamuzanye. Mumeje makuru. Kirungo umeze neza?
Amazina yawe usanzwe witwa Kirungo n'andi mazina gute? Amazina yose muri rusange. Nitwa Mukezamana Aniera. Ijya Facebook canke ijya page ya Facebook bakwandika ko ni wewe canke na Facebook ukoresha? Ndayikoresha. Hanyuma ivyagushikiye mu kibano ijya ziya commentaire wazuyumvise gute canke? Narihanganye. Usanzwe uri inkumi canke usanzwe wubatse? Arasinubatse. Bujumbura tukwitege ryari? Kuri anniversaire ya Camamare niho uzoburi vyagenze gute mwumvikanye gute kugira ushobore kuzoburi muri anniversaire yiwe? Yarantumiye muri anniversaire yiwe namwemerera ari hanze. Kugira mubonene na Camamare vyagenze gute muri rusange? Arabuganye yarashakishije nimero yanjye. Abantu bakwitege ko ku munsi wa gatandatu uzoburi Bujumbura muri anniversaire ya Camamare? Yego nta kibazo niyo nzobana. Yego. Urafise umukunzi? Urafise umukunzi mukundana ubu? Mumaranye imyaka ingahe? Atarakabanga? Mumaranye imyaka ingahe atarakabanga? Amezi ane. Ubuto bwawe bwari bumeze gute? Wari umuntu nyene akunda kurondegwa cyane canke byari bimeze gute? Ubuto bwawe bwari bumeze gute bwa Kirungo? Ubuto bwawe wari umwana atekereje canke byari bimeze gute? Aha. Ama ivyo bakuvuze ko kwari kukubeshera canke koko byari vy'ukuri? So, umunsi mwiza reka tuzokwitega ku munsi wa gatandatu ngira tuzoba duhari kwa Camamare. Merci cyane. Sawa. Marcus Camamare. Aha. Umunsi ni kwa gatandatu Kirungo azoba yaje. Azoba ari hehe? Azoba yaje, azoba ari muri anniversaire yanje. Uzoba kwije imyaka ingahe? 31. 31. Invitation canke ibindi mu kwinjira bimeze gute muri Hariho abahawe invitation batashoboye gushika muri groupe. N'abari muri groupe bazinjira kubera groupe. Zo kwerekana groupe kuri muri groupe cyo winjira. Invitation mu kwinjira. Na invitation zisanzwe na miliyoni 14. Ko ari mwinka nyinshi mugato zobagaza 2 zonyene. Inka 2 zonyene. Reka dutumirira abantu umunsi wo kuza mbwara amafaranga ushobora kubara mu ishoye Kirungo kugira ngo ashobore kuza ngahi Bujumbura. Kirungo Kirungo turafitanye amasezerano. Kontra mwandikirani. Turafitanye kontra. Ubo muntu amukeneye aci wawe. Uraci wanje ukamuronka. Kugira amahegwe masa niho tuzoba turi kuga tubere live Kirungo. Nitikaye kajambo bwira bagenzi bawe. Abagenzi banje ndababwiye bazoze twishimana uwo munsi umva na Kirungo urazi ko beshi bakeneye kumubona uwo munsi bazomubona bamuyagishe azoba hari. Akushimi. Merci. Asante sana. Sawa.